Dusoma aya majambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye abikorinto. Turasoma iki gice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Avuga ngo uko ababwiriza bakwiye kuba bizigirwa. Umuntu wese natwiyumvire ko turabakozi ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana. Kandi ababwiriza babagomba ko baboneka arabizigirwa. Imana ibahezagire. Dusangirira ijambo rivuga ngo ababwiriza bo kwizigirwa. Niryo jambo shaka dusangire. Umuntu wese muri twebwe no kwibukanya musanzwe mubizi. Arakwiye kwimenya, arakwiye kubaho yiyizi, azi ibyo ashoboye, cyane cyane ibyo ashoboye. N'ibyo udashoboye nta ngorane ubimenye, ariko urakwiye kubaho uzi ibyo ushoboye kugira ngo bikunde ubikore ugihumeka imwemu z'abazima, ubikore ugifise inkomezi, ubikore ukiriho, kuko umaze kuja mu mva ntashobora gukora. Rero uzuramenya icyo ushoboye, ugikore udahaswe, ugikore mu bwizigirwa, ugikore atawukwirutse inyuma, umenya ngo ibi bintu biri muri jewe. Kandi burya n'ubuntu wagiriwe iba ari ingabire, iba ari impano Imana yashize muri wewe, riba ari n'ibanga Imana yashize muri wewe kugira urihagararemwo, ubikore ugihumeka imwemu z'abazima. Rero umuntu wese muri twebwe wimenye icyo ushoboye, ugikore bicitwa uyu munsi. Rero Bibiliya nasomye yitwa Parole Vivante, nariko ndasoma kugira ngo ndabe aba babwiriza. Nsanga babita aba entanda mu gifaransa, ngomba mvuge mu gifaransa, nsanga babita aba entanda, aribo ba ekonome, ahandi akavuga ngo aba administrateur, ahandi abagera n'abantu. Rero aba babwiriza bariko baratubwira Pawulo yari karavuga n'abantu baba entanda. Aba entanda twarabatunze aho nari imperereye mu minsi heze. Aba entanda baba bagera ibintu byose biba ari byo bajejwe, nicyo gituma babise abagera. Rero ngo bari abantu babagurano, batanga ibyo kurya, bagenda batanga ibyo kurya. Aba baentanda rero bariko baravugwa ngaha muri Bibiliya, nabo nyene n'abagabuzi b'icakura c'ijambo ry'Imana, n'abagabuzi b'ibyo kurya vy'imwemu. Haleluya. N'aba babwiriza rero, n'ababwiriza b'amabanga y'Imana. Mwumva ababwiriza batakatse, abantu babwiriza mu yandi majambo bagabura, n'abantu bagabura cyangwa bajejwe kugera, baba ekonome b'amabanga y'Imana. Sinzi ko muvyumva. Nta mubwiriza ari hano, nta mubwiriza ari hano ngo anyereke ko ari karavyumva. Murabagera, muraba ekonome, muri abaentanda, muraba dispensateur b'amabanga y'Imana. Apana b'ivyo kurya vy'umubiri nk'uko aba bantu ba kera babagurano bakora. Oya, baba bajejwe kuza baragenda bagaburira abantu. Twebwe ababwiriza Pawulo yari karabwira muri kino gitabo, muri kino cete, yavuga bamwe bagera amabanga y'Imana, bagenda batwaye amabanga y'Imana. Haleluya. Usomye mu gusubira mu byagezwe 29 ku murongo wa 29 nyene haravuga ngo ibikira amabanga ni ivy'Uhoraho Imana yacu, ariko ibimaze guhishurwa ni vyacu n'uruvyaro rwacu ibihe vyose, kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi vyagezwe. Haleluya. Ibikira amabanga ni ivy'Uhoraho, ariko ibimaze guhishurwa biba bihishuwe ku bwacu twebwe, mu ntumbero yo kugira ngo tubigenderemwo, mu ntumbero yo kugira ngo tuvyitondere. Haleluya. Mu Migani 25 naho havuga ngo umurongo wa 2, Imana guhisha ikintu ni icubahiro cyayo. Icubahiro cy'Imana kiragaragarira mu guhisha ikintu. Nk'ubu kubona Imana yaraduhishije umunsi wo gupfa, ni icubahiro cyayo pe. Emwe tuyikurira ishapo.
kubona ntazi umunsi nzopfira, kubona nawe utazi umunsi uzopfira, ni icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Rero nagira ndababwire ngo aba bagabuzi cyangwa aba bantu bajeje gutunga aya mabanga y'Imana, hariho amabanga Imana ibaha aba bantu bo mu gihe cya Mose. Sico kimwe na twebwe, ego hariho ubuntu barimwo butangaje. Nka Mose yari yaragiriwe ubuntu, hari igihe ndamwifuza nkavuga nti icompa nanje nkaba na Mose yavugana n'Imana, ariko nkibuka yuko Mose iyo avuye kuvugana n'Imana asubiye mu ihema yaba nk'abandi bose, urumva babonana rimwe rimwe, bakabonana rimwe rimwe nubwo babonana amaso mu yandi. Ariko jewe uyu munsi tugendana n'Imana, turyamana n'Imana, ndi mwibarabara tuba turi kumwe nayo, aho ndi hose tuba turi kumwe nayo. Janda nezerwa ndavuga nti Imana ishimwe uyu munsi yuko natwe Imana iba muri twebwe, kandi Imana mu butatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera iba mu butatu. Haleluya. Imana imaze kubona tutayihambije nyene, hari n'ivyaha byadutandukanije nayo, yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza kugira ngo aduhuze n'Imana. Amaze gusubira kwa Data yaturungikiye Mpwemu Yera. Ubu Mpwemu Yera ni waba muri twebwe, ni waganira natwe, ni waturongora uko bukeye uko bwije. Haleluya. Haleluya. Usomye muri Luka 8:10 haravuga umugani w'umubivyi. Umugani w'umubivyi nshaka gusoma umurongo w'10, uravuga ngo arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibarirwa mu migani ngo barabe yamara ntibavyitegereze, bumve yamara ntibabitahure. Ahari mu gihe yabaciriye umugani w'umubivyi. Hanyuma abaciriye umugani w'umubivyi, imbuto ariko arazibiba, umubivyi zimwe aho zaguye mu nzira, izindi mu mahwi, izindi mwivugiza ahatandukanye. Hanyuma abaciriye uwo mugani ntibabitahura. Hanyuma biherereye abigishwa baramubaza bati mbega mwigisha, uyu mugani waduciriye ni umugani nyabaki? Muko bishura cyababwira ati mwebwe mwaragiriwe ubuntu, murababwiriza. Haleluya. Murababwiriza nubwo Mpwemu Yera ataraza ngo yuzure muri mwebwe. Arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ngo ariko abandi bo ntibabihawe. Ese icyo mugatahura nimba uri hano warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Mpwemu Yera ari muri wewe, utamuzimije, utamufuririye ko ukamuzimya nyene, icyo mukamenya yuko wahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Warahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, warahawe. Ese ukuntu iyo ndavyibutse nezego, nawe wari gukoma amashi ushima Imana kuri umwe muhabahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Rero ababigishwa arababwira ngo mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, kandi natwe twarabihawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Nico gituma Imana yatugize ababwiriza bayo mabanga y'ubwami bw'Imana. Ariko hariho ibanga nyamukuru, ibindi ayandi mabanga Mpwemu Yera arashobora kuyaguhishurira, ego akaguhishurira ibi na biriya, ariko hariho ibanga nyamukuru niri rijanye n'iryo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Na Bibiliya iravuga yuko iryo banga ari Data wenyene, na Yesu yarababwiye ati ivyo ni Data bizi, ni Data bizi wenyene. Umunsi wo kugaruka k'umwami wacu Data ni wawuzi, iryo banga naryo tuzi. Iryo banga yaragigumirije we wenyene. N'umunsi wo gupfa kwawe nagiye numva abantu nejo bundi narumvise uwunshingira intahe ukuntu umugabo wiwe yapfuye azi ko azopfa, aguma ategura umudamu. Mugabo ntiyarazi umunsi w'ukuri, yarumva ko ari vuba,
akumva ko ari vuba, mugabo ntiyarazi ngo ni itariki uno munsi uyu ni isahiye. Iryo nibanga ry'Imana wenyene, ariko ayandi mabanga urashobora kuyahishurirwa. Urashobora guhishurirwa ko ejo hari isanganya, urashobora guhishurirwa yuko hari umuteguro imbere yawe, urashobora guhishurirwa ibitameze neza mu buzima imbere haza, urashobora kubihishurirwa. Ivyo Imana yarabiduhaye kandi ni vyacu. Tumenye yuko guhishurirwa amabanga y'Imana ari vyacu. Usomye muri kicete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 2 ku murongo w'9, mu nkundire ndahasome manuke mwumvirize ubu buntu twagiriwe butangaje. Ariko nk'uko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, n'ivy'amaso n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mitima yacu, mu mutima w'umuntu, vyose Imana yabiteguriye abayikunda. Hariho ivyo amaso atigeze kubona, hariho ivy'ugutwi kutigeze kumva, n'ibitigeze vyinjira mu mutima w'umuntu n'umwe. Ivyo ngo Imana yabibikiye kubihishurira ababwiriza babizigirwa, yabibikiye kubihishurirwa abayikunda, bayubaha, bayitinya, bayirondera ku murango no mw'ijoro. Ivyo Imana yarabibabikiye, ivyo ni vyacu. Haleluya! Umva ubwo buntu twagiriwe butangaje. Ariko Imana yabiduhishuriye rero muri mwemu wayo. Mwema asesa vyose n'ibihishijwe vy'Imana. Ninde mu bantu azi biri mu muntu atari mwemu yiwe iri muri we? Niko n'ivy'Imana biri, nta ubizi atari mwemu w'Imana. Imana ishimwe ko mwemu w'Imana ari muri jewe kandi na wewe ari muri wewe. Ubu rero hari handi nasomye havuga ngo yabira ku vya data akabitumenyesha. Haleluya! Mwumva ivyo bintu, yabira ku vya papa akaza uwo mwemu akabitumenyesha. Turabahigwe. Haleluya! Turabahigwe. 12 havuga ngo ariko tweho nitwahawe mwemu y'iyisi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Ivy'Imana yatugabiye tumaze kubimenya tubigenderemwo, tumaze kubimenya bibi vyacu tubihagararemwo, tubigenderemwo, tunabishire mu ngiro. Haleluya! Nituba bahombe kubwo kudahishurirwa amabanga y'Imana. 13 havuga ngo navyo nyene turabivuga, ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwemu, tugereranya ivy'imwemu n'ivy'imwemu bindi. Burya ivy'imwemu birahari, ariko burya hariho n'ivy'imwemu bindi. Hariho ivy'imwemu bindi. Twarahiriwe. Sinzi ko iyo muhishuriwe ko munezerwa nkanje. Iyo Imana ikuzatsuriye, iyo uwo mwemu yabiriye ku vya papa akakumenyesha na dukeya, nukuri biranezera. Niho rero dukwiye gushimira Imana, tukamenya ko ari ubuntu butangaje yatugiriye. Ababwiriza b'amabanga y'Imana babagomba ko baba abizigirwa. Niryo jambo twasomye. Reka nciye ku mayange, hariho abantu batwitangiye imbere, babaye ababwiriza b'amabanga y'ivy'Imana kandi babaye abizigirwa, kugira ngo nawe uri hano w'umubwiriza umenye yuko bishoboka kuba umwizigirwa. Birashoboka kuba umwizigirwa. Nimba Mose yarabaye umwizigirwa, yabonana n'Imana akanya gatoya, Imana ikisubirira iwayo, hanyuma nawe akaba wa wundi Mose. Nimba yarabaye umwizigirwa, atarafise Imana agumana nayo, bagendana nayo, nagira ndakubwire ngo natwe birashoboka ko tuba bizigirwa. Usomye aha mu Baheburayo 3:5 haravuga ngo kandi Mose yayobotse mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abe icyabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Ibi turiko turavuga by'ababwiriza bategerezwa kuba bizigirwa, Mose n'icyabona
Mose yarayobotse mu rugo rw'Imana, araba umwizigirwa mu rugo rw'Imana. Rero kugira ngo atubere akarorero, twebwe abuno munsi, twebwe abo muri kino gihe, tumenye yuko ababwiriza bikunda ko baba bizigirwa. Haleluya. Guharura 12 umurongo w'indwi havuga ngo, ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, ayoboka mu rugo rwanje hose. Ahari muri cya gihe Miriyamu na Aroni bari bamuhagurukiye ngo ibiki ngo yarongoye umunyamahangakazi, bamuhagurukira ngo mbega niwe wenyine ashobora kuvugishwa n'Imana, ashobora kuganira n'Imana. Baramuhagurukira, ariko Imana irabacisha bugufi ati nimuhore. Kubera Mose nimba abandi no biyereka mu buryo, Mose twibonanira imbona nkubone kubera arayoboka mu rugo rwanje hose. Niko Bibiliya ivuze, arayoboka mu rugo rwanje hose. Haleluya. Mose nicyo gituma yabonana n'Imana, yari umubwiriza w'umwizigirwa. Yosefu yarayobotse, Yosefu yarabaye umwizigirwa, yaciye mu bihe bigoye. Umaze gusoma Bibiliya arabizi, yaciye mu bihe bigoye bitamworoheye kuva mu muryango w'iwabo, imbere yabo bavukana byaramugoye, bamwanka, bamusharika kubera se yamukunda. Yosefu aragorwa, aramererwa nabi, ariko yarabaye umubwiriza w'umwizigirwa nubwo yagiye arahura n'ibibazo bitandukanye. Aha nshaka kuvuga iki? Bisigura ngo na wewe na jewe dushobora guhura n'ibibazo, mugabo ivyo bibazo ntuzu bigira urwitwazo rwo guhemuka imbere y'Imana ngo nuko wahuye n'ibibazo. Kuko na Yosefu yarahuye n'ibibazo, aradenderezwa na bene wabo, aragurishwa, arapfungwa, aho yubusa, ibintu byinshi bitandukanye. Ntuzu bigira urwitwazo ngo uhemuke. Uyu munsi ubuhemu abantu babufashe ubusanzwe. Aha ndiko ndavuga mu nzu y'Imana, babifashe ibisanzwe gute? Kuko aho hanze abantu baratanga igiturire, n'abakizwa igiturire ngico. Abantu bararya ibiturire aho hanze, n'abakizwa mu kubirya bakiva inyuma, bakayobegwa uwamenye Imana n'utayimenye bikabura. Hemwe niduhemuke ngo hari ubukene, niduhemuke ngo ibihe ni bibi. Oya, aha nyene niho dukwiye kugaragarira ko turababwiriza babizigirwa. Tubandanye tugabura aya mabanga y'Imana, dutanga aya mabanga y'Imana, ariko turabizigirwa, ataco tugawa, tuyoboka mu rugo rw'Imana. Uko bukeye uko bwije, biguma canke vyoroha, dukena canke dutunga, dusonza canke duhaga, uko vyogenda kose, duhagurukirwa canke tudahagurukirwa, tubandanye tuyoboke, tubandanye tubabizigirwa. Haleluya. Ibi bihe bigoye reka tugaragaze tweho ko turabizigirwa. Haleluya. Byaramushobokeye. Nararyohewe n'uyu mugabo yitwa Hananiya wo mu gihe cya Nehemiya. Usomye mu gice cy'indwi umurongo wa 2, hariho akajambo nkeneye, nico gituma shaka tuhasome. Haravuga ngo, ndaheza nzeza igisagara cy'i Yerusalemu mwene wacu Hanani. Bona Hananiya umukuru w'iboma y'abashibamyi, kuko ari umuntu yizigirwa, yubaha Imana kurusha benshi. Aka kantu kurusha benshi, ni umuntu yizigirwa ariko kandi yubaha Imana kurusha benshi. Bisigura ngo hariho abantu benshi bubaha Imana, ariko Hananiya yarizigirwa akongera ngo akarusha benshi kubaha Imana. Birashoboka yuko natwe twubaha Imana tukarusha benshi. Birashoboka hemwe, birashoboka bene data, birashoboka ko tuba bizigirwa kandi tukubaha Imana gusumbya benshi. Kandi ibi tubikore twubaha Imana gusumbya benshi, tumenya ngo agakiza ni individuelle, agakiza ni ku gatwe kawe.
wubaha Imana, urondere kurusha benshi, nurabe mugenzawe ngo nanaka arakora ibi kandi ari iki na kiriya. Oya, rondera kubaha Imana urushe benshi kandi ube umwizigirwa ibihe byose. Haleluya. Hariho n'abandi muri iki gice cya 13 umurongo wa 13, hariho uwitwa Sheremiya yari umuherezi, n'uwitwa Sadoki yari umunyabwenge w'ibyanditswe, n'uwitwa Pedaya yari umurewi, yari umwe mu barewi. Abo nabo Nehemiya, n'uwitwa Hanani. Abo nabo Nehemiya yaravuze ngo kuko bari bazwi ko arabizigirwa kandi igikorwa cyabo kwari ukugaburira abagenzi babo. Yaciye abazeza kugaburira abagenzi babo kubera barabizigirwa. Birashoboka rero ko tubabizigirwa zicoma. Aya mazina nizere ko Bibiliya bazosubira bakayandika mu myaka iri imbere, icoma bakazonyandika nawe bakakwandika. Amazina abuzukuru aha bavuze ngo Hanani mwene Zakuri wa Mataniya, ikingindi gihe bakandika ngo Deniza mwene oya reka mvuga abana banje basi, abana banje bakaba bizigirwa nkuko na nyina wabo yari umwizigirwa, tukandikwa amazina nkuko yanditswe mu bitabo. Birashoboka. Haleluya. Daniyeli yarabaye umwizigirwa cyane, araba umwizigirwa mu bihe bigoye. Usomye 6 umurongo wa 4 n'uwa 5, reka bari we dusoma Daniyeli umurongo wa gice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5, haravuga ngo maze babakuru n'abaganwa bahera ko barondera urwitwazo rw'ico borega Daniyeli ku vy'igihugu, ariko bamubura ko urwitwazo na rumwe cyangwa igitiganye, kuko yari umwizigirwa, nabonekwe ko amafuti cyangwa igitiriganye na kimwe. Cyangwa igitiriganye bamubura ko urwitwazo, bamubura ko n'amafuti cyangwa ikintu na gitoya coba gitiriganye. Uwo yari Daniyeli. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta rwitwazo tuzoronka kuri Daniyeli. Bararondeye barafata imisi baramugendereza, barafata imisi, barafata imyaka, bararondera umwaka umwe urahera, imyaka 2 irahera, nibatubwira periode vyamaze, ariko barafashe umwanya baragendereza, baraba Daniyeli aho bamufatira ku vy'igihugu, bumve ko avuga nabi igihugu, bumve ko yidodombera igihugu, barabe ko anyuruza, kuko kijya gihe baranyuruza amakori yatangwa kiriya gihe. Bararondera barabura Daniyeli akantu na gatoya bogira urwitwazo kugira ngo bamurege ku mwami ave mu kibanza yararimwo. Mbega natwe mwari muzi ko Satana turega? Satana turondera ko urwitwazo uko bukeye uko bwije. Uri mu biro arondera urwitwazo, yumva igitiriganye mu mvugo, yumva igitiriganye mu bikorwa uri kurakora, yuko atatuntu uri kurakora tudaciye mu nzira nziza. Araducunga ngo aturege ku Mana, aravye igitiriganye. Ndasavye Satana bure icyo aturega nka kumwe yakibura kwa Yobu. Kwa Yobu yarabibuza cyayitwaza ngo nukubera wamutungishije afise ibi afise biriya, ariko navyo nyene Imana iramubwira ngo genda navyo nyene, genda ndamuguha. Ariko Yobu naho yabuze na vya bintu niyigeze Satana aronka icamurega. Natwebwe tugerageze babwiriza bamabanga y'Imana, tugerageze tubabizigirwa imisi yose na hose. Niduhe urwitwazo Satani rwo kuturega, canke duhe urwitwazo abanyamahanga rwo kuvuga ishengero ry'Imana nabi. Uyu munsi ishengero riratukwa, mugabo si bose batarabizigirwa. Uza wumva ngo nta gukizwa ntako, ugasanga n'umukizi umwe kandi no ngaho ushobora kubuhari uri mu busambanyi, bakuzi kusambana, bakuzi kurya ibiturire, bakuzi kurenganya, bakuzi kurementanya, kuteranya bo mukorana, kuteranya mu kibano, bagaca bavuga ngo abakizwa nta kintu. Ndasabye tureke guhugwitwazo abanyamahanga yuko batuka ishengero ry'Imana.
batuka umugeni wa Kristo. Kandi birashoboka ko tuba bizigirwa. Hariho n'abandi babaye abizigirwa. Reka ngezabo ababwiriza b'amabanga y'Imana. Ababwiriza b'ibintu bidasanzwe, amabanga y'Imana, ivy'Imana. Tukwiye kuba bizigirwa birushirije. Nimba turababwiriza b'amabanga y'Imana, muca muvyumva yuko dufise aho tuzotanga raporo, dufise uzotubaza amabanga yatubikije n'ukuntu twayatanze, n'ukuntu twayabungabunze. Ayo mabanga twayabungabunze gute? Duca tuyaha abantu gute? Abo tujejwe kuyashikiriza tuyabashikirizwa gute? Tuzobibazwa. Ikintu ca mbere nagira ndakubwire ngo urafise responsabilité. Kuba uri umubwiriza w'amabanga y'Imana ni responsabilité. Ni responsabilité. Mu yandi mabanga, iyo uri responsable y'ikintu urakibazwa, niwe ubazwa. Hari igitiriganye, ikitagenda neza, niwe ubazwa. Mu yandi majambo, babwiriza b'amabanga y'Imana, mumenye ko tuzobazwa. Hari igihe tuzobazwa ko wari umubwiriza w'amabanga y'Imana, wavyifashemwo gute, wabikoze gute. Imana idufashe kandi cyane gose. Yakobo niwe yanditse aravuga ngo 3:1, bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha. Murazi ko tuzociga urubanza rurutiza abandi. Tugabe ibi bintu si ibyo gupfa kwisukamwo, kuko ni responsabilité idasanzwe. Tuzobazwa nyene, duciga urubanza ruruta iz'abandi. Kuko murazi umubwiriza ategerezwa kuvuga, ategerezwa gutanga ivyo yahawe avuga. Rero Yakobo aravuga ngo murazi yuko abantu barondera kuba bigisha bazociga urubanza ruruta iz'abandi. Uwandikiye Abaheburayo nawe 13:17 yaravuze ngo mwumvire ababaganza, mubagamburukire, kuko aribo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa. Birakomeye. Nk'abazobibazwa. Burya tuzobibazwa ibijanye n'iri bango. Tuzobibazwa neza ukuri kwamye kuva ku cambere gushika ku canyuma. Uko rero ntitugapfe kuvyisukamwo. Icambere kivuga ngo ingabire twahawe tuzifashisha abandi mu bwizigirwa. Burya kuba uri umubwiriza ni ingabire twahawe rero, kandi dutegereza kubifashisha abandi mu bwizigirwa, tubikunze, tunezerewe, ariko kandi mu bwizigirwa. Aha rero hariho abama bikinira amafilime, bakina amafilime, nama ndayaraba mu mafilime ya ndundi, bariko bakina umupastori asengera umuntu abanje kumusaba amahera. Ukamengo bariko barabikina muri filime, mugabo aho hanze barahari. Mfise n'umwana ejo bundi yanyitwayeko, ariko arambwira terega mama, jewe najanye n'umuntu ahantu dusanga hari umukozi w'Imana ariko arabasengera rero aca aramvugishwa ko ngo wewe ngo urafise ibintu bikuriko, ngo udasengewe ngo ugirirwe deliverance, ngo ugiye gupfa vuba bidatevye. Hanyuma aca arabaza ati none deliverance yogenda gute? Ngo uzobimbaze hanyuma ngo akira telefone, hanyuma ngo uzoca telefone. Hanyuma umunsi umwe aca aramusaba gwiwe nawe uwo mwana, kandi uwo mwana no kubera azi aho yokura, ahataha afise aho yosaba ico yomuha. Hanyuma aca aramutelefona, wa mwana yumva arakebwe, wa muntu aramutelefona, amutelefone ngo wamwa ngo kutaza ngo ndakubohoza, ngo wibaza rero kutazopfa, wibaza rero kutazogira ukuntu. Wa mwana aravuga ati sindaronka akanya, ngo kandi niwaza ngo uzoze wibangikanije n'imiburiburi 200,000. Yesu mukiza. Uwo nuwo hariya navyumvise. Petero mu cete ciwe ca mbere igice ca 4:10
yaranditse ngo nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane, muziga umpe nanjye ndaguhe, muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Haleluya! Ingabire twahawe tuzigaburirane, duhanahane, ukore uyikoreshe, ndakurye ko nawe undye ko, mu bwizigigwa, ataco usavye nanjye ntaco nzogusaba, n'abandi tubagaburira ataco tubasavye. Twahawe ku buntu, dutegerezwa gutanga ku buntu. Icya gatatu cyo kugaba nk'ababwiriza, ababwiriza babizigigwa, oya iki cyoco nico gushimira Imana. Ababwiriza babizigigwa bazoba bahiriwe, n'abahigwe uyu munsi, kandi bazoba n'abahigwe muri kazoza. Kuko mu Bigani 28 umurongo wa 20 haravuga ngo umuntu w'umwizigigwa agira umugisha mwinshi. Ndakubwije ukuri, ni wowe umwizigigwa uno munsi, muri ubwo bubwiriza wahawe uzogira umugisha. Ingabire izokwambika, ingabire izokugaburira, ingabire izokugurira imodoka. Erega ingabire ziratwambika, imvutano tukabegwa, ibirato tukabegwa, turashobora kusuma mu ngabire. Iyo uyihagazemwo neza ingabire wahawe, ukaba umwizigigwa, izoguhesha umugisha. Haleluya! Luka 12 umurongo wa 42. Umwami Yesu nawe 42, umwami Yesu nawe aramubaza ati, ninde mubwiriza wo kwizigigwa w'ubwenge shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agaruka, hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. 44, ndababwire ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Mu yandi majambo, umushumba canke umubwiriza w'umwizigigwa azogira umugisha, azohigwa. Mbere si ivyo gusa, azogira iherezo ryiza, azogira iherezo ryiza, azogira iherezo ryiza, azogira iherezo ryiza. Kubw'ivyo rero tuba bizigigwa. Bashumba, babwiriza mugiye gusukwa kw'amavuta, ndabinginga mwinjire muri ibi bintu mubizi ko hari Imana ibakeneye, koko muba babwiriza b'amabanga y'Imana mu bwizigigwa. Mubikore mu bwizigigwa, ni ku neza yanyu. Twese ababisanzwemo ni ku neza yacu. Tuzoba abahigwe, tuzorangiza neza, hanyuma tugende guhembegwa igikorwa cyiza umuntu wese yakoze. Ariko kandi utabikoze neza agahemuka, kandi yari umubwiriza w'amabanga y'Imana agahemuka, azokubitwa nyinshi, urumva azobagowe nyene, azobagowe, iherezo rizoba ribi. Nuko rero tuba bizigigwa. Umwami Yesu abahezagire cyane rwose. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu duhejeje kumva ijambo ryawe ritubwira ngo abizigigwa, abakozi bo mu nzu y'Imana, ngo babagomba ko baba babwiriza babizigigwa, cyane cyane ababwiriza b'amabanga y'Imana babagomba ko baba bizigigwa. Natwe turisengeye twese uko turi hano mu izina rya Yesu, abo wamuha amabanga yawe ukayababitsa, utugomba ko tubikora mu bwizigigwa, ataco dusavye, tubikorana umwete tunezerewe mu izina rya Yesu. Dushoboze, uzobukoze cyane. Nuko turizeye kuzodushoboza, n'aba bose bagiye gusigwa amavuta turizeye kuzobashoboza kuba babwiriza babizigigwa mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen.